Kubw'itangazo rya Buramatari w'intara ya Kirundo ryasohotse kuri uyu wa 25 Ruhuma umwaka wa 2025, ubunywero budandaza ibinyobwa vy'ishirahamwe Brarudi bwugurura isaha 9:30 z'umuhingamo bugaheza bugapfunga isaha 4 z'ijoro. Aho hakaba ari kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Nayo ku minsi y'akaruhuko iryo tangazo ryatewe ku mukono na 𝐬𝐺𝐻𝐼 Gasago rivuga ko ubwo bunywero butangura ibikorwa isaha 6 z'umurango bigasozegwa isaha 4 z'ijoro. Kubijanye n'ububare bucuruza ibinyobwa kavukire bwugurura isaha 9:30 inyuma y'umutaga bukugara isaha 2 z'ijoro. Ku minsi y'akaruhuko naho ubwo bunywero bwugurura isaha 6 z'umutaga bugapfunga isaha 2 z'ijoro. Kuri ico rero bamwe mu banyagihugu bavuga ko imbonerakure zashinze amasaha ntarengwa yo gutaha. Abo banyagihugu bagashikiriza ko bamwe mu mbonerakure bikinga inyuma y'iyo ngingo ya Buramatari kugira babahohotere bagatera n'akajagari. Uyu munyagihugu haba mu gisagara ca Kirundo avuga ko adatahura ivyo bintu. Ikibazo tubwabene cyo gushakira niki nuko hariho benshi baca bavyicira inyuma, ugasanga ko prefe inagima n'imbonerakure bafata bugaza abantu abakubita bakubagura. Rero iyo uhuye n'umuntu mwico yitwaje imihiri menga umutekano bahungabanye, cyane nk'abene gihugu bavuka mu ntara Kirundo biraduteye ubwoba cyane nk'aya makaritiye na migisagara ca Kirundo dusanga bikaze gose. Izo mbonerakure zikoresha igikenye ku banyagihugu ngo ziranakizura zitwaje ubuhiri. Imbonerakure zitangura gukizura saa 2 bamwe babitwaje ibihiri, kandi ivyo kuba hacahindutse ku mutekano ntavyo tubona ko nivyo vy'umutekano bake tuvyumva n'abategetsi. Ibintu bikaba vyifashe uko nyene muri komine ya Ntega. Uyu munyagihugu wo muri iyo komine yibaza igituma batemererwa gutembera inyuma y'isaha 2 z'ijoro. Nta muntu akirengana adafise ikarangamuntu, naho yari umukecuru adafise n'umufuka bitwaramwo asubizwa inyuma. Akajagari, nta muntu agitembera saa 2 kuduga hejuru. Nta muntu agenda rundi ngo atagire inze kuja kuraba korime ngo mwandikishe mw'ikaye y'urugo. Korime hari igihe usanga korime nk'ahantu kure, ugaca usanga nyene naho yoba ari umwana waje kukuraba ashobora kurara muhira. Tukagira ubwoba rero cane twibaza ico biriko biravako. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo basaba rero ko umutekano wocungerwa n'inzego zibijejwe atari imbonerakure. Mu ruganda rwa radio RPA ntitwashoboye kuronka 𝐬𝐺'𝐼 Gasago aramutswa intara ya Kirundo kugira twumve ico abivugako.